Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi cyera ku ngingo ziyagize bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Buyenzi aho bita mu Kinogono bavuga ko batoroherwa mu kuja kwifashisha utuzu twasugumwe tw'ababanyi n'inyuma yaho hugariwe utuzu twasugumwe tudakwije ibisabwa muganga ajejwe igisuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu aratubwira ingingo merekeza na yamwe mu mashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu abwirizwa guhindura uko afata abakozi bitagenze uko naho agafatirwa ibihano ibyashyikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ku munsi wa kabiri mu ntara ya Rumonge ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi Dasiye kubaha ikaze murano makuru bamwe mu banyagihugu ba muri zone Buyenzi aho bita Kinogono bavuga ko batoroherwa mu kuja kwifashisha utuzu twasugumwe bavuga ko bitaborohera mu kuja gusaba ababanyi n'inyuma yaho utuzu twasugumwe tutakwije ibisabwa muri iyo zone twabomowe bagasaba abo bapangiye kubaka utuzu twasugumwe tubereye Jean-Marie Mayonga mu mpangu zimwe twaciye ko muri zone ya Buyenzi usanga koko utuzu twasugumwe tudashemeye aho twasambuwe bamwe mu basanzwe bapanze muri zo mpangu zasamburiwe utwo tuzu twasugumwe bikaboneka ko naho bifashisha ari ahantu byaca bishororoka bija mu giserege gitwara amazi y'imicafu abandi nabo akazu kasugumwe kamwe kakaba kasangirwa n'abantu bahapanze urugo rufise imiryango igera kuri 10 bakavuga ko uno musi batorohewe baca bitura ababanyi abandi nabo bakikora ku dufaranga bafise baja kuriha hanze gahamwe ya runo rupangu rwacu umuntu hari yaranja mu buryo bwiwe ugasanga akakoresha amafaranga gukoresha utundi tuntu hari abantu bubatse utuzu twasugumwe mu mpangu zabo tumeze neza tukari tugenda tukaba amafaranga usanga umuntu ari karariha nk'amajana 2 mvuko ugiyeyo rimwe n'amajana 2 usanga rero nyene ku munsi wakoresheje amafaranga ariko kwiriza cyangwa kakuraza mu mwanya tuba dushaka kwifasha turifashisha abagenzi babanyi bakwirije amategeko mu mwanya guhera uyu munsi ubu turiko turasaba mu babanyi aho twihagarika naho tuja kuguma duhangayikisha ababanyi badutize badutiratira numva biratugora natwe bagasaba nyine impangu gukora ibishoboka babubakira utuzu twasugumwe tubereye nkuko babisabwa kubene impangu bagiye kumva akamo bagashiramo ingufu kugira ngo natwe turonke bwa bwiherero bwiza leta idusaba na cyane n'isuku kugira ngo rigende neza ku murongo tubico dusamwe dushikira kuri banyene impangu nega shatwebwe yuko tubibabwiye tubona umengo nta kigenda mwebwe nyene mwebwe abategetsi nyene mushika imbere mu dushikira mukatuvugira hanyuma bakatwubakira akazu kasugumwe kameze neza urongoye zone Buyenzi asigura ko ico gikorwa cabaye mu ntumbero yo kuraba ko isuku ryo komezwa muri zone ya Buyenzi kubijanye rero n'utuzu twasugumwe twaciye dushwara amakartier atandukanye kugira ngo impangu zoba zifise utuzu twasugumwe kugira ngo turabe ico twokora nk'intwaro ico twobamenyesha coco nuko bene izo mpangu bari basanzwe bafise mise en demeure yo gukora ivyo bintu hariho nabandi twandikiye kugira ngo tubasaba tubaha ikiringo ko buba bamaze gutunganya neza utwo tuzu twasugumwe ariko benshi ntavyo bakoze naco catumye twishikira kuri tele kugira ngo turabe hama rero hariho ingingo zafashwe nuko abo twasanze batakoze ico gikorwa nuko hariho ihadabu twabaciye hama tubaha ikiringo ca nyuma bategezwa kuba bamaze kubikora ikiringo c'indwi imwe akaba arico abarongoye zone ya Buyenzi bahaye banyene impango kugira ngo babe bakurikije ibisabwa bubake utuzu twasugumwe tubereye mu mpango zabo Harakoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga mu gisata kijejwe isuku n'isukura mu kiranganje bw'amagara y'abantu muganga Cleophile Akindavyi avuga ko ingingo merekeza kugira ngo abantu ni bafate n'izindi ngwara baca banyaruka gupompa
kandi bagahanura abantu gukaraba n'isabuni. Akavuga kandi ko baca basaba byihuta bene impangu kubaka utuzu dukwije ibisabwa. Tumukurikire. Akazu ka sugumwe gakwije amategeko, gakwije ibisabwa, nuko mu kugatunganya baheza bakimba ku metero zirenga buri zibiri, bagaheza bagashirako impome 4, bagaheza bakayisakara ku buryo atamazi aheza ngo akinjiramo. Baraheza bagashirako akanogo, kandi kwako kanogo bagashirako umufuniko kugira urusazi ntiruheze ngo ruze rurava n'ico kinogo ngo ruheze ruje hanze. Barashira hanze hafi yako kazu ka sugumwe akadobo ko gukarabiramo canke ka kadobo bita honyura ukarabe. Urumva yuko aho habomowe akazu ka sugumwe kadakwije amategeko, no kuvuga ko utwo tusu twa sugumwe twari tumwe mu bituma hoba abenegihugu bohava bahandurira ingwara zitari nkeya. Icambere nukuza turapompa kugira aho hose utuzu twa sugumwe twasambuwe haheze mikorobe canke utundi twotera ingwara, tuheze turabe yuko tugabanya. Igisata c'amagara y'abantu nivyo turiko turakora mu kwizera yuko utwo tuzu twa sugumwe dusubirira utwo tutari dukwije amategeko. Mu bijanye n'agateka kazina muntu hemejwe kuri uyu wa kane icegeranyo cy'igihugu kigira kane gifatirwa ko mu gusuzuma agateka kazina muntu hasozegwa uruganda rwo gucemeza kuri uyu wa kane. Intumwa yaserukiye amashirahamwe akukirira ONU mu Burundi yamenyesheje ko Uburundi bwateye imbere mu bijanye n'agateka kazina muntu. Jean de Dieu Irakoze. Muri urwo ruganda ivyasabwe n'akanama ka ONU gasuzuma ivy'agateka kazina muntu mu cegeranyo c'isuzuma rigira gatatu ryakozwe mu mwaka wa 2018 vyarabwe aho bigeze. Abegwa n'ico kibazo harimo n'ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu bavuze ko Burundi bwateye imbere kuva ico gihe. Bamaziko Sica yaserukiye amashirahamwe akukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU akorera mu Burundi. C'est un travail évolutif puisque le Burundi est en train de rendre compte Nigikogwa kibandanya kuko Uburundi buriko buraraba aho bugejeje gushira mu ngiro ivyasabwe mu cegeranyo cerekeye ibijanye n'agateka kazina muntu kigira gatatu. No kuraba kandi ibishasha byakozwe guhera ico gihe. Twisunze ivyari vyasabwe byaragaragaye ko byinshi byagiye mu ngiro, ariko ko hari n'ibintu bishasha byashitse bisaba ko abarongozi babikurikirana kugira agateka kazina muntu kagume gatera imbere. La question des droits de l'homme évolue davantage dans le pays. Ico cegeranyo cemejwe nico gifatirwako n'akanama ka ONU gajejwe ivy'agateka kazina muntu kugira gasuzume ivy'agateka kazina muntu mu bihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Amashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu abwirizwa guhindura uko afata abakozi bitagenze uko naho ahagarikwe. Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yabishikirije mu rugendo yagize mu ntara ya Rumonge ku munsi wa kabiri, akamenyesha ko ata muntu ashobora kwigenza nk'abakoloni mu gutungira ku bandi. Ni nyuma y'imyidogo ya bamwe mu bakozi bakorera mu mashirahamwe ko bashobora kumara ikiringo c'umwaka batarasinya amasezerano. Ni nkuru twaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Bamwe mu bacungera abantu n'ibintu benshi bita basiti bavuga ko bashobora gukora umwaka urenga atamasezerano baranonswa ko bakora ako kazi. Abo basaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kubabariza ivyabo kubabakoresha. Martin Nteretse arongoye ubwo bushikiranganje mu rugendo rwiwe mu Rumonge kuri uyu wa kabiri ari kumwe n'abandi bashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi, avuga ko ivyo basiti bavuga byumvikana kandi ko abakoresha bagiye gutumwa ko babahanure vyanse babivemwo. Uwo mushikiranganje avuga ko leta y'u Burundi idashobora kwemera ko haba abipanga kugira ngo haba abanyagihugu babakorera batunge batunganirwe, ababakorera nabo bitune butondere. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Ningaha amakuru twe tubategurira cyarangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwe ko murakurikira. Mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.